Gushika igenekerezo rya 31 ntwarante umwaka wa 2023 amashirahamwe yose yunguruza abantu n'ibintu asabwa kuba yiyandikishije mu bushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu. Ariko rero hari amafaranga asabwa kugira ngo ishirahamwe ryemererwe nkuko Innocent Niyibizi umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu abisigura. Mu nama n'abarongoye amashirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu biciye mw'ibarabara, Niyibizi yavuze ko iyo ngingo iri mu itegeko rishasha ryatewe ku mukono n'abashikiranganje babiri wo gutwara abantu n'ibintu n'uwihiga ca leta. Iruhande yo kuriha amafaranga, nyene ishirahamwe azobanza yerekane ko afise imodoka n'imiburiburi zirenga zibiri kandi zanditswe kw'ishirahamwe. Ishirahamwe ritwara abantu n'imiduga mito mito mu voiture kugira ngo ryemererwe gukora izo ririha amafaranga 250. Ishirahamwe ritwara abantu na minibus iriha amafaranga 500. Ishirahamwe ritwara abantu na bus ririha amafaranga 1,000,000. Ishirahamwe ritwara n'amashirahamwe atwara abantu, ishirahamwe ritwara ibidandazwa n'amakamyo ririha amafaranga 1,500,000. Hari mu gisata c'abatwara abantu mu gihugu hagati. Gisata c'abatwara abantu baja gukimbire bakoresheje nabo nyene amabarabara kugira ngo wemererwe gukora. Ishirahamwe ritwara abantu n'imodoka nto voiture rikaba ryanditse litanditse mu Burundi, barihishwa amafaranga amadolari 200. Ishirahamwe ritwara abantu bija gukimbira na voiture rikaba ari ryanditse mu Burundi, ririha 250. Ishirahamwe ritwara abantu na minibus ryanditswe hanze y'igihugu ririha amadolari 400. Ishirahamwe ritwara abantu hanze y'igihugu na minibus ryanditswe mu Burundi rizoriha amafaranga 500. Ishirahamwe ritwara abantu na bus ryanditswe hanze y'igihugu rizoriha amadolari 700. Ishirahamwe ritwara abantu hanze na bus ryanditswe mu Burundi rizoriha amafaranga 1,000,000. Ishirahamwe ryinjiza imiduga yaguriwe hanze, ni ukuvuga ajya amashirahamwe afasha kuzana imiduga ivuye ku bivuko vya Mombasa na Dar es Salaam. Iryo shirahamwe rizoriha amafaranga kugira ryemererwe rizoriha amafaranga 2,000,000. Ishirahamwe ryo kunguruza ibidandazwa n'amakamyo rizoriha 4,000,000. Abashoferi ku giti cabo bagenda kuzana imiduga ku bivuko vy'i Mombasa na Dar es Salaam bategerezwa kuba bafise uruhusha rutanzwe n'ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu, rutangwa batanze amafaranga 50,000 igihe cose bagiye kuzana imodoka. Iruhande y'ayo mafaranga yo kwiyandikisha, hari n'ayandi mafaranga azohora atangwa n'ayo mashirahamwe ku mwaka. Bene ayo mashirahamwe rero babona ko ari ukubananiza. Ko ndaraba amafaranga tugiye kuzorisha, novuga ko ari nk'amataxi 4 agiyeho muri uyu mwaka. Hariho redevance routier iriba ku mwaka, hariho dokima yoyo inateye ubwoba ya mairie ya stationnement iriba ku kwezi, hariho forfaitaire yari bari barayidukuyeko ariko ubu yarongeye kujaho, yo iriha kw'ijimesi. Uyu munsi rero urabona ko musizeho n'andi mafaranga yongera kuri bisi ya transport ya acas kandi azoriha ku mwaka.
uriko uraharura ayo mahera natuye mu mwaka dusanga twongera ko amafaranga ari hagati y'ibihumbi majana 7 n'amajana 9. Mbega none ko iyo ajase izobiriha amafaranga ngano iyo societe, hariho akarusho kwitike tuzogira kugira ngo izo modoka zacu tuzitunganye zimere neza, akarusho kazoba ari akahe kazoba gatandukanye n'izindi modokari. Aha umuyobozi mukuru wo gutwara abantu n'ibintu arahumuriza ko hari amafaranga amwe yakuweho nk'ibijanye na stationnement. Murazi ko bari muri gisata ca transport leta igerageza ikaborohereza mu kubarosa amafaranga mva makungu kugira ngo bashobore kuzana imiduga. Ivyo bya miduga mwigura mu marundi ntimuyaronkera rimwe, ariko murazi ko hariho abayarosa. Ikindi leta iboroherezamwo, murazi yuko abazanye imiduga itwara abantu benshi mishasha atamataxe iriha, biri muri iri tegeko nyene. Murabizi abaziguze, murabizi uko gose n'ubwigoro leta igira kugira ngo iki gisata kumbure gitera imbere, yorohereze namwebwe mu kirimo. Ubu munsi rero kiretse ngaha muri iki gihugu, muri ibihugu byose turimo, mumbwire ikindi gihugu abo baja mu bindi bihugu, mumbwire ikindi gihugu batarihora bariha droit d'agré canke permis d'agré kuri agence. Ubu turiko tuvuga ama agence apana imodoka ku gatwe k'umuntu. Mumbarire muri ibi bihugu tubana canke ibindi bihugu ahandi namwe mwahora mwironka, ahandi muronka gratuitement iyo permis, atari mu Burundi honyene. Hari ikindi gihugu nakimwe atari mu Burundi, siho byahora gusa. Ibyo byose byavuye ko hariho abantu baza cyane bavuye hanze tubaza ati tuje kuriha he, natwe twayitanga uko nyene, twatanga uko umuntu agenda agakora agiye muri business ntagenda kimenjiza rero. No munsi rero turiko tuvuga imodoka ku gatwe k'umuntu, turiko tuvuga amashira hamwe mutandukanye bavuze bya redevance bya stationnement, ngira ngo bimwe ngira ngo byo babizi, hariho ama stationnement aho kiretse ngira ngo mu gisagara sinzi ko abanyagisagara mu yatanga abavuye ruguru, ngira ngo mwarumvise ko ibibazo byashikirijwe inzego nkuru zidukurira, kandi ico kibazo nyaza ko ico kibazo cyatorewe inyishu. Kiretse abo ngira ngo ngaha muri me kumbura baba ngaha, mwebwe muba ngaha rero naho nyene tuzoramye tuvugana mugabo muba ngaha naho n'ikindi kibazo. Mugabo umuntu avuye mucanguzo akaza ashitse ngaha ngozana stationnement gacuka ubugozi barabukuye ubugozi mwebwe muba ngaha ubugozi je ndabuze ubugozi aho bwari buri je ntabwo mubona baho ndahaza ahantu henshi hari ubugozi batangira ko abantu buracari. Ku rundi ruhande abafise amashirahamwe yinjiza imodoka azikuye ku bivuko nka Dar es Salaam, Mombasa n'ahandi bafise amakenga ko hari abari basanzwe binjiza izo modoka hadakurikijwe amategeko. Ikibazo kijanye n'abashoferi baza kuzana imodoka i Dar es Salaam, nukuvuga yuko uyu munsi iki kibazo transport international y'abazana imodoka kuri Dar es Salaam yari irimo ikibazo gikomeye cyane, aho ndetse uyu munsi hari imyidogo cyane ku barundi, aho hariho imigwi y'abantu bari bagiye bavuga n'abantu bi Tanzania, aho bari basigaye bafata imodoka hakabamo ubukomisiyoneri, ugasanga imodoka bayihaye umuntu w'i Tanzania arayizanya agere ku mupaka agaca yihereza umurundi. Muri ico gihe bigaca bituma hagoma habaho injyana hagati y'abarundi n'abasanzwe babikora, sinzi ko ari abarundi canke ko ari abatanzania sinkine kwinjiramo. Ikibazo rero ni icyayi, uyu munsi mutubwiye yuko tugiye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira turonye ugo ruhusha. None nitwariha izo miliyoni 2 ku majansi, hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe? Kuko twumvise ko mwasizemo iyindi article ivuga yuko umushoferi ashobora kuzoriha amafaranga senka n'imira akayizana gatwikiwe. Ni byiza cyane kuko si byiza kugara, kuko umwe wese arafise uburenganzira bwo gukora mu mwidegemvyo. Umuyobozi ati nta mushoferi azoja kuzana imodoka adafise uruhusha. Ari individual, ari umuntu agiye hari yagiye kuzana imodoka yigo canke y'umuntu amutumye, mwabonye yategezwa kuriha. Ku muntu individual cyo twongera ko nuko
muzoyibona ibisabwa ni uko ategerezwa kuba afise procuration ya nyene imodoka, procuration ya nyene imodoka kwa imutunga. Mu bisanzwe turakeneye kumenya neza imiduga yinjira kugira ngo gutyo dutegure ibindi migambi. Ibi rero bizodufasha kugira ngo tumenye imiduga, mbega imiduga yinjiye mu Burundi ku mwaka ingana gute. Ubu dushaka ko imiduga yose yinjiye, imiduga mishasha, imiduga canke imiduga ivuye hanze y'ukazo ya mishasha, dushobora kuyimenya. Nico gituma ubuye kuja gutora imodokari i Mombasa canke Dar es Salaam teza kuba ufise uruhusha. Abari nimba hariho amashirahamwe y'abashoferi ari hamwe yimenyekanisha, hama tuyamenye, hama nayo akurikiza amategeko. Mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimo gutwara abantu n'ibintu, baravunira kandi akagohe abunguruza abantu. Aha babibutsa ko imodoka zunguruza abantu mu gisagara zifise irangi risa n'ikibabi kibisi, mu gihe izunguruza abantu mu gihugu hagati zifise irangi ry'umuhondo canke ryera. Ngo biratangaje rero kubona muri no misi hari amamodoka usanga mbere ari ay'amashure, school bus, ariko ugasanga ariko yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura.